kaze twongere kubakira muri kumwe nanje Shadrack ndacyayisenga muri no programu ya buri munsi yo kwiga ivyigisho by'ishure ry'isabato. Uno munsi ni kuwa kabiri wa leta wa gatatu w'isabato, turiga ku lesson topic ivuga ngo ukutaruhuka gutera ubugarariji. Reka tutaratangura muvandimwe tubanze dusenge. Data mwiza, tuje imbere y'amaso yawe, turagusabye kugira ngo twakire mu gihugu cyawe. Wavuze ngo tuze twebwe arushe n'abaremerewe, uzoduha ukuruhuka. Uduhe kuruhuka no munsi. Fasha umuntu wari wose ariko arumviriza, eka twese nk'abanyeshuri bawe abaje kwigira imbere y'intebe yawe. Mwami, tusabye kugira ngo udukize ingwara zitandukanye, ibibazo bitandukanye mu buzima bwacu vyotuma tutaruhuka kuno munsi. Tuyobore, twigishe, kandi ni watwigisha uduhe kumenya no kurekura isi, kugira Mwami tuzobane nawe ibihe bidashira. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Inkuru y'uno munsi yoyo itangura neza. Turabona ko Abisirayeli bari bamaze kushika ku mbibe za Kanani. Bahashitse barungitse abagabo 12 bava mu miryango 12 y'Abisirayeli kugira ngo bagende gutohoza neza ivy'ico gihugu. Muri make raporo bazanye yari raporo idasanzwe, bazanye inkuru idasanzwe. Abisirayeli baragiye muri ico gihugu, ivyo arivyo vyose babona ko bashobore gukora baravyishimiye, nko gusoroma ivyamwa vy'ico gihugu, nko kubona ukuntu ari ahantu heza borima. Ivyo ni vy'amaboko yabo, baravyishimiye. Ariko babonye abagabo b'ibigatanya, bamaze kubona inkike zari zikuje ibisagara vyabo, bagize ubwoba kuko ntibigeze bemera ivy'Imana ibabwiye. Hano turibona ko bazanye raporo itari nziza. Karebu yaragerageje kubahanura, ababwira ko Imana ishobora kubahana bijya bintu babona bitari mu maboko yabo gutora. Ariko bino ntivyigeze bigira umumaro mu matwi y'abantu bari bararetse kwakira kiruhuko c'Imana. Abantu baguma barira, bidodomba, bagenda badafise umuco w'Imana. So turabona yuko ukutemera ikiruhuko cyangwa kutaruhukira mu Mana, kutarekura vyose ngo Imana ikore ivyo ishaka gukora, vyama bigwanya ukwizera mu mitima yacu. Turabe neza uravye mu guharura 14, guharura 14 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10, turiko turabona yuko baciye barashitse bavuga ngo nukuri kijya gihugu ni ciza pe, urimye wo kweza n'ivyo twazanye. Bazanye ihando rimwe ry'ama grapes yari riteruwe n'abantu babiri, ariko baciye bamara umwanya munini bagira paint, bongera basubizamwo ikaramu ku kuntu ico gihugu ari kibi, ari igihugu kigoye. Hano turabona yuko ukutemera kuruhuka, ikiruhuko canke se kutaruhuka birashobora kudutera ibibazo. Tuko turiga kuruhuka muri no kota. Hano abascientiste bo batubwira yuko utaruhuka bikwiriye ushobora kugira kuryama bikwiriye, bituma umuntu ashobora kugira ukwibagira kurenze, ukama wibagira ibintu, ubwoba, timidity, ufise kugira ubwoba, umuvyibuho w'ikirenga ari obesity, canke ukumva ubuza amahoro no kugira impagarara, ukumva nta n'ivyishimo ufise. So kuruhuka biratwubaka nk'abantu. Rero ariko ico turiko turabona ngaha, turabona neza yuko ivyabaye vyose Abisirayeli muri uwo mwanya nyene baragararije, maze bacaka no gutora amabuye ngo bicende Mose. Murabona twatanguye neza, twari tugeze Kanani, bigenze gute bukanya? Abantu banse kwemerera ukuboko kw'Imana ko kubakiza, bashatse kwikiza mu bikorwa vyabo, nivyo bitumye ukwizera kwabo kubura. Hano turiko turabona ngo ukutizigirwa kwa bajya batasi kwagararije kunagwanya inkuru Karebu na Joshua batanze, maze bayitorera amabuye. Hano Ellen White akoresha ijambo ngo babaye nk'abantu basaze mu mitwe, ngo batora ibintu byo byose bo batera ngo babice
bice bano bantu abagabo babizigirwa. Ngo barafashe ngo bariruka ngo biruka imbere bameze nk'abantu basaze, ngo they yelled in madness. Ngo uwo mwanya nyene ngo batora ngo ibibuye binini mu maboko yabo, ariko bakibifise bataragira ico batora. Ngo uwo mwanya nyene ngo bafashwe n'agacerere, maze ngo bagira ubwoba bukomeye, barajugumira. Ngo cari kibaye niki? Imana yarije kugirira neza abasavyi bayo Mose, Aroni, Karebu na Yoshua kugira ntibagire iki, ntibabatere amabuye. Ubwiza bw'Imana bwarabonetse ku rusengero rwose, ku ihema ryose, maze ba bantu bari bazanye inkuru mbi bafatwa n'ubwoba bukomeye, barondera bagenda banyegetera bashaka kugenda kusubira iyo baba. Kubera iki? Kubera Imana yari yagize iki? Yarije kwicira urubanza y'ubwayo. Hano turiko turabona ko ubwiza bw'Imana bwabonetse ku bantu bose. Imana usomye ino inkuru mu guharura 14, urabona neza yuko nubwo bari bagararije Mose bano bana b'Isirayeli, bakagarariza, bagahakanya, bakabesha mu nkuru bari bazanye, ntibari bagararije Mose gusa, ntibashaka kwica Aroni gusa, ahubwo Imana yari ibonye ko bamaze kwigarariza yo ubwayo. Nico gituma yagize iki? Yaje igahagarara hagati yabo, maze ikabereka, ikaza kugirira neza abasavyi bayo. Mugenzi, ntungatinye mu gihe ubona isi n'abisi bahagaze bariko barashaka kugarariza canke bamaze kugarariza ivyiza uri kuravuga canke ijambo ry'Imana uri kuratanga, ico aricyo cyose ciza kigararizwa n'abisi canke n'abandi bene wacu mu ishengero nyene, ntibwa gutera ubwoba, kuko Imana ariyo yagutumye izoza ikugwanirira. Hano bariko baravuga ngo bamaze kuvuga ivyiza vy'ico gihugu, ukuntu ari igihugu cera, ukuntu ari igihugu kizima, ngo bano batasi 10 ngo baragize ngo enlarge, bakujije inkuru ukuntu ico gihugu kigoye kwifatira. Ngo ivyizigiro n'inguvu zabo zahindutse ubusa, kuko babaye ntinyi. Ngo batanguye kwiyumvira no guha imitima yabo itizera akaryo, nk'uko Satani yaguma abagerageza kugira ntibizere. Mu kutizera kwabo vyatumye bose bahakana, barikura inguvu z'Imana, ntihagire umuntu n'umwe yizera ivy'Imana iriko iramubwira. Nivyo Imana yabakoreye, ukuntu yatemye inyanja itukura bagaca hagati, vyose baravyibagiye. Tutemeraho kugira ngo Yesu yatwikorere imitwaro, avuze ngo nimuze abarusha n'abaremerewe, nje ndabakira, ndabikorera iyo mitwaro. Mu gihe tutemeye kuruhukira muri Kristo, tuzokwibagira ivyiza Imana yamaze kudukorera mu misi ya kera. Hano ngo batanguye kugira iki? Ngo bagararije ryari? Abisirayeli bagararije mu gihe banse kubona ko ibintu vy'ubwabo badashoboye gukora ari Imana izobibakorera. Ndetse Imana yavuze ngo nzobagwanirira, mwe gusa muzokuja kwirabira mwinumirire. Ariko ivyo ntibashatse kuvyizera. Dusomye muri Patriarchs and Prophets, abakurambere n'abahanuzi, ipaji 387 na 388, bariko batubwira yuko ngo mu kutizera kwabo bashize akarimbi Imana, umenga Imana ntishobora kurenga, maze ntibizera ukuboko gukomeye kwabakuye muri Egiputa, baca basubira caca bakoze mu gice ca 11 na 12 na 13 cyo kongera kwidogera no kwidodombera Mose na Aroni. Karebu yari umuntu w'umwizigirwa pe, yari umuntu yakora ibintu vyiza. Buri gihe iyo haba ikintu kibi, yama ari kw'iside y'ikintu ciza. Ntiyigeze aza ngo atangure kwirata ngo yiyemere ivyiza akora, ahubwo yagerageje kubabwira no kubasobanurira, abereka ko Imana ishobora kubaha ivyiza. Ariko abantu ntibamwumvira. Nubwo batamwumviye, ukuno guhagarara kwa Karebu kwatumye Imana ivuga ngo umusavyi wanje Karebu, ngo kuko ngo afise uwundi mutima
utameze nk'uw'abandi bantu, ngo ankurikira atashidikanya antasubira inyuma, ngo nanje ngo nzomuzana hano, ngo n'uruvyaro rwiwe ngo ndaruhe iki ishamvu. Mu gihe abandi bariko baridoga babaye intinyi, bariko baragarariza Imana mu bugaragwa ariho banapfiriye, Kalebu we n'uruvyaro rwiwe rwose bakiriye ishamvu ya Kanani. Tube ba Kalebu no musi dukomerere mu Mana nubwo isi yose yogarariza Imana. Hano bakuvuga ngo bajya batasi 10 binjiye mu nzira mbi, maze batangura kugwanya Kalebu, Yoshua na Mose ndetse n'Imana. Kubera iki? Kubera kutizera kwabo. Ngo inubako intambwe yari yose batera baguma bagarariza Imana birengeje ko buri munota uko bari muri irya nama, kuko bino bintu byabaye bari mu nama. Abantu bose bari barindiriye bumve raporo y'abantu bazanye, ahubwo babihindura ibintu byo guca intege abana b'Imana, maze bibabera bibi. Hano twiko turabona ngo bakomeje kugenda bagwanya icyumviro cy'uko bashobora kugenda bagafata Kanani nk'uko Imana yayibahaye. Ngo inkuru bazanye, ngo baje ngo bahindura ukuri, baragoretse ukuri. Ntibazanye inkuru mbi gusa, abantu tuvyumve hano. Abantu bibaza ngo ntibari bakwiye kuvuga ivyo babonye, nta bibi bahabonye. Okay? Nta bibi bahabonye, bazanye ububeshi. Bazanye ububeshi gute? Kubera bari abantu bariko baragarariza Imana. Bayigararije gute? Mu kutizera ivyo yagize iki yababwiye. Mvuge kino kintu, twere tubonye Abisirayeli turiyumvira ngo bariya nibo bakojeje, ariko ndababwiza ukuri, tutemeye ivyo kwizera, tutemeye kwizera no kwizigira Kristo, natwe ivyo tubwirwa uno munsi bizotunanira kwemera. Uno munsi turiko turazi ko azoza National Sunday Law, hariko haratera ibintu byinshi bitandukanye bitegurira abantu b'Imana gusogwa kugira ngo Yesu Kristo agaruke. Ese turiko turakora inshingano zacu? Ni kuki tutazikora? Tubona ko twugarijwe ibibazo turimwo vy'umuryango, ibibazo vy'igihugu, ibibazo vy'ubuzima, ari byo bikomeye cyane kurusha ivyo Imana yadutumye gukora. Ese Imana niba ari yo yadutumye gukora, kwiyumvira no gutegura ubugingo bwacu, ubuzima bwacu bw'uno munsi, gutegura ubuzima bw'ahazoza, ntifise ingufu zo kudukorera ivyo bindi byose bisigaye muri buno buzima bwacu? None ni kuki tuyigarariza? Ni kuki tuyihaririza? Ni kuki tunajya no muri bagenzi bacu tukabatera gukora ikibi? Hano bariko bavuga ngo ukugarariza no kugwanya gukomeye Imana ngo vyatewe nande? Na Satani. Hano ngo vyatewe na Satani, ngo Satani yari yamaze kubifatira, ngo nuko ngo batangura kurega no gutunga intoke Mose, ngo kubwo bari bamaze kwinjira mu buyobe. Ngo hano bavuga ngo banagararije Mose, ngo ndetse bamara kwambika icaha Imana bayambitse ikihe caha. Bavuze ngo wewe Mose, nawe Aroni, namwe mwese muriko murigira ngo muzi Imana, mwebwe mwaraduhenze ngo tuzokwakira igihugu ciza, tuzoza twifatire n'intoke zacu, maze niyo Mana muvuga yaraduhenze ko izoduha igihugu. Urabona, bari bamaze kwita Imana umubeshi. Ese ntushobora we kuba uri kuremera je nawe uno munsi? Ntidushobora kuba turiko turemera ivyo tubona gusa twofatisha amaboko yacu? Kuko Imana yavuze ngo abo muri Kanani nzobahindisha iki? Amavubi n'inzuki n'ibindi byose batewe umuke, muzosanga igihugu giteguwe. Ariko iryo jambo ryarananiwe kwizigirwa nabo kuba ijambo bo kwizera, ahubwo batagizeye biyumvira yuko bazogenda bakagifatisha amaboko. Ntushobora gufatisha ibyasezeranwa amaboko, byose uvyakira kubwo ukwizera. Bene data, nimuze twizere ukuboko kw'Imana gukomeye ukwatuvanye muri Egiputa ya kera, maze kukatuzana aho Imana ishaka ko tuba. Turekure ibishwambara byacu twambaye, maze Imana itugirire ubuntu. Mwari kumwe nanje Shadrake Ndacyayisenga, turaba kuri kino cigisho cy'uno munsi kivuga ngo ukutaruhuka gutera ubugarariji. Nimuze turuhukire muri Kristo, niho tutazogarariza mpemu yera, niho tutazogarariza Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. Nimureke dusenge. Ejo tuzosubira turaba
nuva ko umuhuza, tuzoraba umuhuza udusengera, turabe ukuntu Kristo adusengera mw'ijuru imbere y'Imana. Dusenge. Data mwiza, Mana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, dusavye kugira ngo ntuduhore ubugarariji bwacu, ahubwo dukize kugira Mwami, kuko Yesu Kristo yatuviriye amaraso k'umusaraba. Tumwakire kuri uno munsi, tugende nk'uko ushaka, tuyobore, twakire, ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.